Amahoro neza abakunzi bino mbonesha kure turabaye kaze muri kino kiganiro. Uyu munsi tugaruka ku bijanye n'ubworozi bw'ingurube. Mbega aho baharimo akahe karusho ugeranije no korora ibindi bitungwa. Ico gisata co bagihanzwe n'izihe ngorane. Inyishu z'ivyo byose ni muri kino kiganiro. Hano rero turi kumwe n'abatumire duhere ku mworozi w'ingurube Bayubahe Lionel. Turabaye kaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umwe mu bakurikirana amagara y'ibitungwa akaba ari Nyanduge Roger, namwe turabaye kaze. Murakoze cyane. Ego. Reka duje tugira ko duhere ku mworozi w'ibitungwa. Mbega ni igiki cyatumye muhitamwo korora ingurube mu gihe hasanzwe hari n'ibindi bitungwa? Ndasaba kubashimira cyane. Guhitamwo korora ingurube turabizi cyane yuko ari igitungwa kirondoka cyane. Ku barimyi n'abarimyi barabizi yuko igira umwavu mwiza cyane kandi umwavu iragwiza umwavu cyane, kandi n'inyama y'ingurube musanzwe mubizi ko ikunzwe cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Ego. Harakarusho kadasanzwe mubwira bariko baradukurikirana mwabonye mu bworozi bw'ingurube? Akarusho karimo cyane mu korora ingurube, kuko uravye ingurube nk'ingurube imwe ishobora kurondoka abana b'ingurube bashika ku 8 barenga no ku 10 bagashikamo, kandi irizana amafaranga menshi cyane, kuko nka jewe ndavye abaje kugura bagende kubaga ingurube ndabona ko nunguka cyane ku mwavu, abakenera umwavu cyane kurima na karusho gakomeye cyane, harimo karusho gakomeye cyane. Ego hariho abandi borozi b'ingurube bayaze na bagenzi bacu, reka nabo batubwire akarusho babonye mu bijanye no korora ingurube. Ingurube ngo ni igitungwa kigwira n'ingoga bigatuma umworozi aduga mu by'ubutunzi mu buryo bwihuse. Urongoye urunani rw'amakoperative y'ugwaruka bwo mu ntara ya Ngozi gworora ingurube rushigikiwe n'umugambi w'igihugu Payeje aratwereka ingene ingurube zunguka n'ingoga gusumvya ibindi bitungwa. Burya kenshi ingurube yoroye neza mu mezi 8 ugitanguye arakabuguru mu mezi 8-7 burya kenshi ingurube ubona ko iba itanguye kwima, kandi ingurube kenshi mu mwaka iyo wayigaburiye neza kenshi hari gihe usanga yima ivyara inshuro zitatu nyinshi, usanga iya nyuma usanga ivyara ingurube nk'icenda, izi nazo zivyara 12, hari inzu zivyara usanga zivyara 13. Rero murumva ko nk'ubu ivyaye ingurube 12 nk'akarorero, mbe naho twafatira ku 10 dufate mu gatatu mu mwaka igaca ivyara ibibuguru 30, naho wacu ufata ivyo bibuguru 30 kenshi iyo bifashe neza ugurisha ku 60 canke 70, uci ufata ari 70 ukagurisha nimwe yabyaye 30 mu mwaka, murumva by'ukuri ko atashobora kungana n'ibindi bitungwa. Usanga musanze ingurube ubuzihakwa kungana n'inka, kuko hari ingurube usanga ziriko ziragwa 800 miliyoni n'amajana 2, abagazi nabo kacugurisha barashe kurenza n'ibihumbi 100. Ibyaye nk'utubuguru 10 muca mwumva ko by'ukuri harimo amafaranga menshi. Rero twobahanura by'ukuri habo guhera uyu munsi bakivyumva niborora ingurube kandi bazobana ko ntabahenze. Mu gihe bamwe mu Barundi bafise ivyiyumviro bibasubiza inyuma bigatuma batorora ingurube, abasaba nyabona kuva ubuzima bakaji buntu kuko zotuma biteza imbere. Ku bantu bari bagifise ivyiyumviro byuko ingurube korora ingurube by'ukuri dashobora gutera imbere. Mbere mu misiza arabavunye ko bazoturondera amasoko tukazishora hanze. Murumva ko ingurube mu misiza ishobora kuzana amahera y'agaciro, rero ico twahanura nibigore by'ukuri bitwara umutahe mutonya hanyuma bororiza ngurube. Ako kagohe akabavuniye mu gihe umukuru w'igihugu cyo Burundi aherutse kugirisha inama borozi b'ingurube mu ntumbero yo guteza imbere ico gisata. Ego murahejeje gukurikira iyo nkuru mugenzi wacu Remy Rukundo yadukoreye. Mbega kusanzwe kurikirana amagara y'ibitungwa ngaha muri komine ya Mwumba, mu bisanzwe mukorana gute n'aborozi baba b'ingurube canke ibindi bitungwa? Ego muri rusangi twebwe n'aborozi dusanzwe dukorana neza cyane, kuko icambere hoho aborozi hariho kuvugana tugahuza bivanye n'ibikorwa tuba turiko turakora. Aborozi cyane iyo bagwajije ibitungwa barahamagara abaganga babegereye ko guhera ku mutumba, hari abaganga basanzwe bakurikirana amagara y'ibitungwa
rero barabahamagara no mu mazone bariyo, ndetse turagerageza uko dushoboye tugafashanya n'abenegihugu kugira ngo dukurikirane amagara y'ibitungwa ibintu bigende neza. Muri rusange nk'iyo umwenegihugu agwajije igitungwa, kenshi turashobora kumwandikira imiti akagenda akayigura. Ego ahejeje kuyigura, twebwe nk'abaganga nta kandi kazi tuba dushobora kuca dukora, igisigaye tuca tubaterera ya miti bagura, hanyuma amagara y'ibitungwa akabandanya agenda neza. Canke yabaye ari miti batashoboye kugura, turashobora kubafasha tukabaterera ku miti tuba dufise kugira ngo bikunde turabe uko tworamira amagara y'igitungwa kugira ngo ntibigende nabi, tukarushiriza kugira ngo tugarure amagara y'ibitungwa. Yego, none burya mubaterera ku buntu canke hari amafaranga nkumbure babaha, sinzi niba novuga ati nugusorora? Mu bisanzwe muri rusange ntitwava tuvuga ngo iyo turiko turavurira bene igihugu ngo tubaca amafaranga. Oya, twebwe iyo tubandikiye imiti tubaterera ku buntu kuko niho kazi tuba tujejwe. Mugabo iyo bishitse akaba ari umwene gihugu, kuko murabizi yuko bose badafise amikoro amwe, hari abafise amikoro make, kuko hari imiti imwe musanga izimvye ku isoko, usanga ugugu ibihumbi 200, 10 na bingahe, ugasanga ugugu ibihumbi 7. Wewe rero yabonye yaho yosohora ibyo bihumbi 200 kugira ngo agure wa muti rimwe afise igitungwa kimwe, ahitamwe uko akubwiye ati tumuraba unterere ku muti ufise, agashobora kugwanya 1,000 canke 100, ariko cane cane tukwa turiko turabika kugira ngo tugwanire amagara y'igitungwa. Ego turi kumwe n'umworozi ngaha nyine ko bigenda, nta gihe bishika umbure ugasanga yabwiye ati yaraba nawe utange n'amacupa nangahe cyangwa uzari inoti nyene kugira ngo yaterega nanje ndahwera, ntibishika. Oya n'abana babesheye, ahubwo turabataka iyo kenshi hari gusanga bari korakorera kure, akubwiye ati rindira uyu mwanya, turihangana tukawurindira. Ego murakoze cyane. Hanyuma tutifuje kubabaza nk'aborozi mu birimwo by'ukuri, ibyo byose umuntu ari mu gikorwa ntaburi intambamye ahura nazo, ingorane muhura muri ico gisata n'izihe, cyane cyane mu bworozi bw'ingurube turiko turavuga uno munsi? Intambamye cyane cyane tugira intambamye y'indya z'ingurube, kuko ingurube indya zabo zirazimba cyane, kandi urabona nk'aho duhereye ngaha ku Mwumba nta badandaza indya z'ingurube bahari. Sanga rero kwiyunguruza kuja kubizana, kuja kurondera ibyo genza zabyo biratugora cyane. Rero no himiriza abantu benshi nk'abo, kuko urabona ko tuko turorora cyane hafi nko muri komine Mwumba, hakaba benshi bashobora kugira iki kugwiza indya z'ibitungwa by'ingurube. Cyane cyane kandi ikindi kintu intambamye ya cyane cyane gose hari imiti kenshi usanga ibura kubworozi. Ego reka haro n'abandi borozi baganiriye na bagenzi bacu, baratubwira intambamyi nabo bahura nazo muri ubwo bworozi bw'ingurube. Reka tubakurikirane. Bamwe mu borozi b'ingurube bo mu ntara ya Ngozi bararajwe ishinga n'ingwara zikunda kwiyadukiza mu bitungwa vy'ingurube, bakavuga ko bibashira mu ruhombo kuko ngo hari aho zipfa. Uyu mworozi we agasaba ko leta ibicishije mu bushikiranganje buraba ivy'ubworozi yotegekanya imiti n'incanco bigenewe ivyo vyorogwa mu ntumbero yo kubarinda kwama mu ruhombo. Intambamye rero iriho kandi nini cyane. Jewe mu minsi hetse murazi ko twara dutunze ingurube nyinshi zishika 200 dukuyemo mu bwana. Ariko rero harabonetse igihuhusi c'ingwara iyobeye ushika naho abajejwe ivy'ubworozi n'uburimyi ngaha mu ntara baraza baratugendera, barihweza iyo ngwara, irabayobera, iratuyobera, baraturavura dukoresha imiti komakomeye ko turafise umuganga ngaha abijejwe bikurikirana, baragerageza inzira zose kurondera mu bushakashatsi ukuntu iyo ngwara yovurwa, ariko ibitungwa byacu ibitari bike byarapfuye. Ico dusaba leta nuko hoba mu kudushigikira mu bijanye no gucanca urucanco rw'ibitungwa vy'ingurube. Nayo ujejwe isata c'ubworozi mu ntara ya Ngozi asaba aborozi ko bakwiye kugira umugenzo wo kugendera kenshi ibitungwa vyabo, bakamenya uko bimerewe
babonye bitameze neza bakihutira guhamagara abaganga. Icyo duhamagarira aborozi nuko bobanza bakitaho neza ibitungwa byabo na cyane cyane kubiraba kubigendera ku munsi aho mbere tunahamagarira aborozi kwama baza gufata ubushuhe kuko twasanze izi ngurube aborozi keshi bakunda kugwa mu ngorane yuko batamenya ko yagwaye bakaza kubimenya yamaze kuremba gutyo rero ucu usanga keshi bigoye kugira kuyisubiza ubuzima. Nayo imiti n'incanco Privato avuga ko igisata c'ubworozi muri ubwo bushikiranganje kiri mu myitwarariko bafise nkuko n'ibindi bitungwa harimo mu incanco ku ngwara yicankiriya no kungurwe ingwara zimwe zimwe zirafise incanco kandi noneho izi ngwara tumaze kubona ngahi wacu zaba izi ngwara z'agatukuza imwe bitwa rouge de porc mu gifaransa zaba izo zitwa za parvovirose n'izindi zirafise incanco. Rero nk'ubu ndamaze kubona ko hamaze kuba hariho urucanco ruramaze no gukoreshwa ngaha mu ntara y'iwacu ya Ngozi urucanco rurimwo mu incanco zitatu rurimwo iyi namaze kuvuga yitwa rouge de porc hakabamo parvovirose hakabamo niyo bitwa augeski. Izo rero barashobora kuzicandaga gutyo bakaba bakingiye ibitungwa ariko naho rero incanco zitaba ziraza nuko ubwa mbere ikintu dukora mu kwirinda ingwara turakora ico kwikingira umuntu agakorera ahantu hugaye ashobora kugenzura neza uruja n'uruza mu iyororero ryiwe. Rero iyo biosecurity umuntu amaze kuba yoroye ibitungwa byinshi biramusaba yuko akontorora uruja n'uruza mu iyororero ryiwe kuko umuntu arashobora kuja mu iyororero rigwaye agacaza azanye umugera mu iyororero ryawe kandi byasaba yuko wewe ugira ugumana iryororero ryawe atangwara ririmo. Mukamenya ko ubworozi bw'ingurube buri mu byororwa bigwira vuba kandi bikaduza ubutunzi nkuko rero bivugwa n'umukuru w'igihugu bikaba biri no mu byofasha Uburundi gushika kwihangiro bufise ry'umwaka wa 2040 no mwaka wa 2060 Uburundi buteye imbere. Tuje kujejwe amagara y'ibitungwa mwabonye yuko nivyo ujejwe amagara y'ibitungwa mu ntara yavuze yuko imiti ihari ariko none umuntu aribaza ni kubera iki none imiti bihari mugato tukabona ikiza kirateye mu ngurube barahagaritse kuzibaga no kuzitembereza biba byavuye kuki? Ego murakoze cyane mu bisanzwe nkuko urongoye ubworozi mu ntara ya Kivuze imiti iriho y'ibitungwa ariko rero rimwe na rimwe hariho ingwara zishika ugasanga imiti yazo iragoye. Mu bisanzwe muri rusangi nk'iyi ngwara ahejeje gushikiriza bita rouge de porc ni ingwara iyimaze gufata ibitungwa by'ingurube ikabisinzikaza keshi atakindi kintu wokora ataruko tworonka urucanco. Rero imiti yo gupfupfahaza rimwe rimwe kuko ni ingwara hari igihe zimwe ni ingwara ziterwa n'imicafu izindi ugasanga ni ingwara ziterwa n'imigera izo birashobora kudashoboka gukunda ningoha kugira ngo abene gihugu na twebwe abaganga duhangane nazo. Mugabo rero muri rusangi nkuko babivuze imiti iriho ariko haro n'izindi ngwara keshi zikenera urucanco. Urucanco rero rw'ingurube akeshi nirukunda kuboneka nkuko bikwiriye aho umwene gihugu umwana nyarushakiye aca ruronka ariko iyo dudodoye hejuru kubatwara amagara y'ibitungwa ku rwego rw'igihugu turashobora kubasaba ubufasha nabo bakanyaruka keshi ugaca usanga abene gihugu turabacanciye amagara y'ibitungwa akabandanya yifashita neza. Ego none nko mu mwaka uheze byarigeze gushika ugasanga haraheze nk'amezi ngira yaba batatu canke yo banarenga niba ntihenze bigenda gute kugira ngo amezi nkayo yose ahere ibitungwa byugaranywe badashaka kubaga kumega amezi ni menshi haba habaye ingorane nyabaki? Ego murakoze cyane muri rusangi ijya ngwara iyo rouge de porc kuko imaze gutera ngaha muri kano karere kacu ka Mwumba ndetse n'izi komine zihanganye na Mwumba twebwe ico tusha dukora nk'abaganga tusha tugerageza tukabwira bene gihugu tukabahanura gufata ibyo no kwita mesure de sécurité kugira ngo ubwabo bakingira ibitungwa byabo. No kuvuga rero kuko ingwara yandukira iciye kukubonana n'ibindi bitungwa bigwaye canke ugasanga nk'umworozi
wewe asanzwe afite igitungwa kigwaye akacava mu ruhongore rwiwe akagendera uwundi mworozi mu bisanzwe acava mu ruhongore iwe atwaye umugera mu rundi ruhongore. Kandi murabona igituma twaciye dufata kugira ngo bahagarike ururuja n'uruza rw'ingurube ndetse n'ibi byo kubaga ingurube, nuko twasanze nk'aba bantu b'abayangayanga basanzwe babaga ibitungwa muhiri wabo barashobora kuba batunze ingurube. Nukuvuga avuye kubaga ingurube kubera murajya amaraso haba harimo umugera wa Rugedi Paul, agiye muhira agashika muhira yatitunganije neza ngo yoge bikwiriye, bica bituma ashitse mu ruhongore aca yandukiza ingurube atunze mu ruhongore. Canke ugasanga uramuhamagaye utunze ingurube 10 kugira ngo akugurire mwimwe kugira ngo wikenure kuri kajya na kariya usanzwe uhajije mu muryango. Iyaje rero akaza afise uwo mugera w'ingurube, kuko abasanzwe wagendagenda mu zindi mpongore ugasanga yaje mu ruhongore wawe atamaze koga neza kugira ngo ya migera yakuye muri rwa ruhongore rwa yangurube igwaye ngo aze yayiyogeje, ugasanga ageze mu ruhongore wawe umuhamagariye kugura ingurube imwe ugasanga ahubwo asize yandukije za zindi zose zisigaye. Cyo gituma rero twaciye duhagarika ururuja n'uruza kubaga ndetse duhagarika n'ibi bindi byose byariko birakorerwa mu ngurube kugira ngo turabe ko twokinga akakaranda kugira ngo gahagarare. Kandi nabyo kuko twe tumaze guhagarika ngaha ku Mwumba zari ko zirapfa ku rugezo rurerure cyane, ariko tumaze guhagarika uruja n'uruza tugahagarika kubaga, nivyo naha bene gihugu batubahiriza amategeko y'abaganga uko babahanuye, kumbe n'intwaro uko babaduhanuye, keshi twarabonye uko byagabanutse ku rugezo rurerure. Ego mu mwaka uheze nivyo mwarahagaritse kubaga no gutembereza ingurube gushika mu kwezi kwa mbere, bega ibiharuro ku by'ukuri by'ingurube zapfuye bingana nka gute? Mu bisanzwe muri rusangi murabizi twebwe turiko turakurikirana ivy'amagara y'ibitungwa ngaha muri komine, twebwe twagiye dusanga mu maraporo twariko turegeranya ibitungwa byari bimaze gupfa muri ajya mezi guhera mu kwezi kwa 11 kwa 12 no kwa mbere, byagiye kwa baba ingurube zashika 849 nivyo biharo twashoboye kwegeranya zapfuye ngaha muri komine yacu ya Mwumba. Ego birashoboka hakaba hariho nk'abo zishobora kuba zarapfuye mugabo ntibabitumenyeshe, mugabo naho ntikibari gitigiri kinini kuko turagerageza tugahanahana ivyiyumviro n'abasanzwe bakurikirana amagara y'ibitungwa mu mitumba kugira ngo kumbe buri munsi tukaza turegeranya ibiharuro bagiye baraduha tugiye kubiterateranya, niho twagiye gusanga zigeze muri iki gitigiri. Ego murakoze cyane, benshi barabizi, twagiye tunabivuga mu makuru acangaha kumbonesha kure buntu, haravutse urunani rw'aborozi b'ingurube mu gihugu ndetse baranatora n'indongozi hirya no hino mu ntara no mu makomine. Ubwo runani mwararumenye? Ego cyane narumenye. Ego hari ico mugwitezemwo mubona kidasanzwe ugeranije nuko mwari musanzwe mubayeho? Turacitezemo cyane kuko urabona iyo abantu bari hamwe kenshi abantu bari hamwe, iyo tugiye hamwe byose kandi birashoboka, kuko urabona abantu bari hamwe bari kintu bashikako, kuko urashaka gusanga ubumenyi jewe nzi unaka atari bwazi, ugasanga jewe ahubwo ibyo nitaka ari byo atari byo. Rero iyo turi hamwe tweshi ucusanga harimwo akarusho, ako nakarusho ka mbere. Akarusho ka kabiri urabona nk'ubu nka jewe dufate nk'akarorero, jewe nicatumye nkunda n'ingurube cyane n'akarusho karemwo dufate ku bantu bari hamwe, jewe naratembereye mu mahanga, natembereye mu gihugu cy'u Buganda nabaye imyaka myinshi, imyaka ishika ku 8, narabonye ukuntu ingurube zikunzwe. Rero kandi ama association yabo abari hamwe uzosanga basumvya cyane umuntu ariko arakora ari umwe. Rero twegere ngahi wacu ko akarusho ico nakabonamwo ko turi hamwe hazobamo akarusho karenze gusuma umuntu akora ari umwe. Uzosanga n'imiti aho kurondera imiti bavuze ati ya miti yabonekeye hamwe, ni udafise amafaranga uzosanga akarusho azogera akarusho ko kugira iki kuzoronka wa muti adashobora kuronka. Ego reka tumvirize uburongoye runani ku rwego rw'igihugu
atubwire ibyako karusha nkumbure turagaruka inyuma. Mu bisanzwe ubworozi mu Burundi novuga buragendana ni neza kandi navugana ni yuko twegendana tubikora intambamye yari hari igendani kuhava kuko kare mu bworozi nari twakora wasanga igitungwa c'ingurube batagihanana agaciro mugabo no munsi igitungwa c'ingurube kiragiye kugira ikindana agaciro kuko tutatwararose isoko nani hanze nani y'igihugu na abatwaye zigendana kubaka rero turavugana ni yuko inyama nani y'ingurube ariyo nani igiye kugira agaciro kuzindi nyama nani zose nani mu gihugu tubigire nkuko kubindi nani bihugu nkaba ngomba ntenda nakama abantu nani boroye ko ibibazo twarana nani dufise vy'amarase ibibazo twarana nani dufise nani vy'isoko kuya twamaze kuzamura nani ivyo bibazo vyose tugendana kugira ane kubimara atamukomisiyoneri azosubira kugenda atoragura nani ingurube azitora hirya nani no hino ubu ingurube yose nani zogugwa idosho nani muri confederation umwene gihugu icizena itwomuha nuko ingurube yahora gurisha nk'ibihumbi nani jana wasanga bajya abantu bacindiye amasoko nko muri za FIDA za World Vision najyandi ma ONG baza bakamuhenda bakamuhanana ibihumbi nani jana ugasanga bo bari kuyigurisha 300 ugasanga bari kunguka inyungu batigeze bagira nte bakorera rero no munsi icizeye twahanane umworozi w'ingurube nuko agiye korora atorora kuvuga yorana amase agiye korora avuga ati ngena ni korora azagurisha isoko ku gicibonani kimwe cyashinzwe nani n'ikina confederation atawundi mu commission azosubira kuducana nani mu ryahumye ingwe zose zizogurwa zizoca muri confederation tugashinga ku giciro nani kimwe murakoze. Ego mwabonye uburongo Ronald byatubwiye ariko nkumbure imbere yuko dusozera ku byukuri mwe musanze muri aborozi ni iki nkumbure mubwira abariko baradukurikirana? Ariko baradukurikirana no bahimiriza cyane korora ingurube ntibagira ubwoba kuko kenshi nabo mugiye abo duhereranye kenshi bakubwira ngo ingurube ngiragoye korora kuko nsimaka ngo uzotunge nyihera kuri imwe kishaka kukubyarira nyinshi hakaboneka ibuguru biva nakubwiye ko ishobora kuva ku buguru 8 ugashika ku 10 birenga rero uhereye kuri imwe ushobora kuzogwiza ingurube zirenze ugasanga biraguteje imbere kandi ico nohimiriza abandi surtout nk'abajene ingurube uyitayeho ni tungwa cambere coroshe wayitayeho kiretse yo zikubanze zigenda kugorana iyo kizibaye nyinshi ariko ingurube iyo maze kuyitaho ukayikunda kuko ikintu cyose ugiye korora uragikunda rero nohimiriza abantu kuko urabona nk'ubu urabona nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi arafashe mu mugongo aborozi b'ingurube rero no bahimiriza cyane gose baze dukore nibagira ubwoba ingurube ni gikoko mu bindi bitungwa mu bindi nta kibazo kabisa borore ingurube irarondoka kandi iri mu mwimbo mwinshi cyane irimo n'inyungu n'amafaranga menshi cyane kanatsinda mwumvise ko ari isoko batuye kuronka isoko mpuzamakungu baze batugurire dushore hanze turonka amafaranga yo musesekara. Murakoze cyane muganga namwe nkumbure mu ntumbero ya leta yuko ayimbona kazoza aborozi kubyukuri kugira ngo iyo ntumbero tuzoyishike ko neza mweho mubahamagarira gukora iki? Muri rusangi twebwe nk'abasejejwe amagara y'ibitungwa ibyo duhamagarira aborozi ubwa mbere na mbere no kwitaho ubwo bworozi bakagerageza kuza barapompa ku mwanya uko tuba twabahanuye. Kigize kabiri bakagerageza kurondera ifunguro zikwije kandi zikwiye kugira ngo bya bitungwa byabo bigire amagara meza. Ubugira gatatu no kugerageza kubiba hafi nkuko umworozi yabivuze kugira ngo umuntu ntakorere mu ruhombo ariko agerageze gukora arondera inyungu kugira ngo twiteze imbere kuko murabona yuko ubworozi bw'ingurube guhera ku rwego rw'igihugu babifashe mu minwe kugira ngo tuzoronke amafaranga y'agaciro tuzozishore hanze kugira ngo kumbe ya mafaranga tutari dufise mu gihugu tuyaronke. Ego muri rusangi nivyo twahanura aborozi n'abariko baradukurikirana bose kugira ngo nutayoroye uno munsi agira umwete ayorore kuko murumva yuko tugiye kugira akarusho karengeje ariko kugira ngo tuzoronka amafaranga nkuko bagenda barabisemerera guhera ku nzego zo hejuru. Nino ngaha turangirije kino kiganiro nibutsa yuko uyu munsi hanini twashimikiye ku bijanye n'ubworozi bw'ingurube
tukaba twari dufise abatumire babiri Bayubahe Lionel asanzwe ari umworozi w'ingurube turabakengurukiye. murakoze cyane turabashimiye. Yego. Nyandwi Roger nawe akaba ari umuganga w'ibitungwa kurikirana amagara y'ibitungwa muri komine ya Mumba, namwe turabakengurukiye. namwe turabashimiye cyane. Yego. Dushimire kandi n'abariko baradukurikirana tubibutsa yuko ibiganiro bibandanya kumbonesha kure buntu. Murakoze.